yewe prefera kuvugisha ukuri. Eske umuziki wotunga umuntu? Oya. Apana oya. Je umuziki wanje yabutarimo mission wontunze. Yaba ndirimba guspora nsenga biri kuririmba. Ivyo ntunze hari abutunze ndavyemera. Mugabo ni waza mu muziki kugira umuziki ugutunge, je te propose kuanza kubosa ku gituma je mu muziki kuruta kubosa ku muziki wawe. Kome mino muri profane babivuga murabibona. Myaka 5 muba muri kumumviriza naka après myaka 5 bada disparesheje. Exactement. Kubera iki? Baza ko fame n'amafaranga avec zero mission. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mumwe wese aherereye. Jewe ndi Ineza Jules. Iki ni iganiro Iris Exclusive. Twabazaniye umutumire. N'umutumire adasanzwe, n'umukozi w'Imana, n'umuhapper yitwa Big Zoe. Big Zoe, tukuramutse cyane. Ego, rero nitwa Regis Barigume, ugazenshi bazi Big Zoe. Kare tuzokoresha Big Zoe. Turikona Big Zoe muri Iris Exclusive. Big Zoe tugusanze muri Villade ikibanza ciza. Uriko wakora iki? Ikawa. Waje muri Villade gufata mukundira ko nja mu ishuri usishuri mukaka. Abakunzi ba Iris Exclusive na n'imbuga za Iris News bariko barakurikira Big Zoe. Mbega kugira twumve neza ko turi kumwe na Big Zoe, urashobora kutuha ka kapera? Busige ndumvuga butumwa siniro muri ria. Sagada ukire tudabwiye butumwa. Karshize na kibazo freestyle y'ubutumwa. Jaco. Hewe. Freestyle y'ubutumwa zaje ambere ndayigize. Baya mugabo n'igituma mukintumira nemeye niko bere gihe cyose yabonetse akajya gushiriza message ngira ndakarata. So umuntu wese yakora turaba waje kwisi kubw'imvo kanaka, ukungana ukusa umuryango uvukamo ubuyipise n'ubukene bwawe bwose, hari igituma waje kwisi. Bice gituma ubuzima bwawe nibwo uko nyene muga situation urimo ntigutegeke ingene uca uniyumvira. Umuntu ntiyiyumvira coding ku butunza afise, umuntu yiyumvirira kuri nibo yidashaka kuronka, kuko nivyo bigupusa gukora ibirende ivyo wahora ukora. Uyumviriye kuri ufise uca ukora bito, ca wifata ruto, wikura mu bantu batebo kifuta wowe nyene. Mugabo igitangaza cama kiri uhera muri bito akiyumvira binini hama akabikora amagashika muri banini. Rero kuri muto buri muto ubuto bwawe buteye ubwo biwe utanguye kuja ngaha. Uri umukene mu mufuko nturi umukene, ubukene bwawe buteye ubwo biwe utanguye kuja ngaha. Umufuko ureka ubuma ari muto, mugabo indoto mu mutwe aho ubona aguma ari hanini. Kurota binini akori babitangira. Kabisa. Uwo ni Big Zoe. Big Zoe, urashobora kutubwira urugendo rwawe rw'umuziki? Hewe, sharo maze imyaka myinshi umuziki nawe utanguye ndi muto. Umunsi umwe tucimukira mu Ragara numvise Silas Damara ariko aragira hap ahantu ama yari yabye numvise umuntu akora rap Kirundi, flow Kirundi. Barambwira abantu je numvise rap y'Kirundi arumviye icongereza. Namenye Silas yava kumenya Tupac. Rero umva ba Silas nabari bayizi kera kubera andi magroup ya kera abanyamerika za Public Enemy n'izindi. Rero umuziki ndawumenya uko hama buke tangura kwandika. Bwari kera nta studio zari zihari, nta YouTube yari ihari, nta n'agatelefone ko kuyarojisasi ngo tugira amatelefone abiri, imwe buze instrumental indi tuyarojise. Bwaba avec l'autre bigenda biraza, hatambwe kuza ama radio privé za Mwizero, za RPA, za CCIB. Mwizero ni yabuye kabonesha turaruka ama opportunité utora kwa registra ko bakora bugurura permit. Donc avant midi ama studio yabo yabari free. Rero utomboye kagira umujournaliste akwemera ko kwakira tuja tuzanye cassette d'huile indi ko instrumental indi vid acha dushira muri studio hano agira ikiganiro agacha vuza instrumental tugacha tu rapa iri vid igacigira record ndirimbo nyinshi za kera nk'abara bombe ndirimbo za Soul za kera nizo mbona zarasigaye nizo indirimbo zashobora gusohoka uko ubwabo cyasababye mu kaskade maremare se turi umwana wo mu Gagara. Rero imiziki yayibona ukuntu ko kujya kwishura baririmba ntibiga ino nk'ibyo mu byase byaca bisaba ko wigenza neza gose kwishura ngira mu bye yumvise ugize nakandi kana agira ati ibidi nahora ngora. Hama rero gushika mu nyuma ndakura ndakizwa, hanyuma nibaza hushwe no munsi benshi banzi
ndirimba gospel umuziki wakaguye kera gatoyi nakaregesha. Mbega aho hari mu mwaka uyuhe nimba ukivyibuka? Umwaka wanje w'ubukizwa, Umwaka wo gutangura kuririmba indirimbo ya mbere. ndirimbo ya mbere sirigeze kuturonderera ahantu kuri departement ahabera mu match hari studio naziko yari yari niho twarujisha indirimbo ya mbere ya aziko ari muri 2000 ngira ngo kari muri 2000 2001 nico Kavuye ko Big Zoe amaze imyaka 25 mu mwuga wo kuririmba. sha ni duharuye vimo kuva umunsi wa mbere nja kuri studio twavuga 2005 ngo nyine vyari bikigoye indirimbo mwazitora peut-être n'umurongo aho muzitwara igasaba ama contact maremare mugave maheko ufata 2025. Mbega Big Zoe mu buto yari ameze gute? Mu buto nari meze ukuntu nk'umuntu atifitiye confiance cyane kubera complexe yo kubyibuha. Muri muto complexe yo kubyibuha biroshe kuyigira ko imikino y'abana yose isaba kunyaruka kurukanga kuri ibiti biribiki ibintu byo urumva ntibikene ko abana baranagucokoza kibunene ihe yose bagira birakunanira wowe nyine basanga wi disqualifié wenyene. Ku muntu hanze arashaka kuvuga ati ivyaboneka gose kuri disqualifié uko mugabo ingorane y'ama complexe gipasi ndani muri wewe ingorane y'ama complexe y'abantu nshire ruhande yawe arige batanabibona mugabo chance y'indi fise mu ngabire Imana yampaye sinigera ndosova ku hama ngo cengwa directement nkubiswe ndavuga ni okay kino kintu cango bise cansinze mugabo ifoko ntari ngene sibige jewe ifoko ntruva ene create indi game yanje bitansaba za capacité na za skills zabo zo gusimba zo gukerebuka n'ibiki je tuma vuba ubuzima bwanje bwakatiye umutwe gucika umuntu yiyumvira akreya avuga iki urumva ibiri physique therefore kuba kuri kipe mugabo en même temps nanyene byarafashije ko nari mfise abagenzi bameze uko benshi aba sportif dunka nkandi yabaye umukoca wa New Star nyuma twavuye tunaririmbana tugitangura nyene byo mu bupeti urumva yakina basket neza kubyo yarakinye muri New Star bangwa koca jikurumva naca no opportunity yo gukina n'abantu nkabo ugasanga naho ubyubushe bwabo urashobora gukina urafise reflex yo muri sport n'ikintu n'ivyo ko timwe nyene byara créer omo okay complexe yanje sindayidogera niyo yavyaye umujewe wundi kandi mwiza sinaza ko depart gahunda y'Imana ko nari ku sportif cyo kimwe na ndindi cyari mu parfait cyangende no kora ko uwo muntu nyene nawe peut-être uwunza kunduta bukerebuka mu maguru anje nko kutabukerebuka mu vyumviro hama uraza ko bya crossover mbaraje nazi ciyumviro uza kugitahura watasha. Mbega abarundi n'abarundikazi barazi Big Zoe benshi barakuzi. Mbega Big Zoe iyo tubwira urugendo rwe rw'amashure? Ego iyo y'amashure genda kubiga mbere bayambagije abashure naragize primaire nayitanguye niga mu Buyenzi maguma ciratera ndaja mu Nyakabiga birakako twiga mu Nyakabiga krize yari Wiga kuri basa Buyenzi foreign katotsi hama Nyakabiga itwa tubyashoze ko madani niga bidoceje mu Ngagara primaire cyandaniriza mu Ngagara secondaire ja kuri solidarité ihera PSTI hanyuma ndiyandikisha muri université mbona ibintu ariko ndiyandikisha mu ico gihe narakora akazi muri pharmacie mbona ibintu niyandikishije naco itana n'ibyo nkora hama ndaje ni passion na byukuri nimipatanye n'umuziki n'ivyumviro nivuga butumwa kirangora sandayihagarika gato ija kwiga école biblique itwa IBM ya igisha matastere Olivier derrière hama ndayigira hama unibaza yuko ivyabandanije babita gutse aba autodidact narabo mu autodidact après nyuma sinigishije gusoma nabyita ku ishuri mugabo mu nyuma umunsi umwe nabonye interview ya president umuhisi president Uyoye ariko avuga ngo ku ishuri batwigisha kwiyigisha kuva umunsi yaratamura biga kwiyigisha byahurije na internet maze gutangura poza nibiki rero ubwa ni jewe 30% nagiye ku ishuri pourcentage zindi zisigaye ko umuntu adaheza kwiga wajije kwiga bageze ko narigishije
tuvuge ko bijya byimviro vyiza abarundi n'abarundikazi basanzwe bakurikira ama video yawe ari byo wiyigishije nta rindi banga ryoba rivyinyegeje inyuma. Hewa jewe rero urumva nza kurealiza no mu nyuma ngo umunsi umwe narigeze gusohora indirimbo yasumugenzi wanje undi aririmba mugabo yize gose yitwa Maraki rero Marakayi acagira commentaire ngo yo anje no acavuga ngo yumugene ngo biga kumva gukoresha acavuga figure de style zibiri hamubona nta reaction ngize kumujyagiye mbere numvise figure de style cyari ari gyenye mbere ndavyumvise acambwira ngo biki ko byavuye ngo ntavyuzi ambwira oya mbere nagize ku ishuri je secondaire nize technique donc nta leta nigeze niga ndabene mbere ndacyo sinzi ko ibintu bisizi ko byapwe ntabirogana mbona no kubikoresha ahero yiceneza fi ibintu byose mbere ko bivyigwa bije ku ishuri byatanguye abantu babikoresha mu buzima busanzwe hama bahatigeranya abishira mu bitabo ibi byari mu bitabo biza mu buzima busanzwe byari mu buzima busanzwe biza mu bitabo ati narinzi byari rero novuga nti vyinshi naravyigishije mugabo capacité yanje yo kwiyigisha yaje nkijijwe jewe nkijijwe narabaye Imana arangiriye ubuntu bwo gukunda gusoma Bibiliya no gusoma ibitabo y'abanditsi atari benshi bakeya mugabo narasomye kenshi umwanditsi yitwa Kenneth Hagen. Kenneth rero usoma ibitabo bwiwe agukusa ahantu ukapta capacité yawe yawo utagaragara wowe impemu canke wowe utaboneka kandi twese turabizi umuntu n'umutima umuntu s'umubiri rero ibitabo bya Kenneth byarampushije kuri concentra kuri jewe ataboneka cyane kuvura rete ningo zo gusoma cyo niko ndasoma igitabo nkavuga nani jewe ku ishuri nashobora no gusoma 30 ko niko ndasoma igitabo amapaje 15 n'abantu bagenzi banje umunsi wa mbere yarize ndi kuri page ya 15 ko nibuka ibintu nasomye kuri page ya 5 nacengira pause ndavuga ibintu bishoboka nabayiki rero ngo ni capacity yanje y'irem mu gukizwa kw'umuntu akijijwe abazutse kuko tarakizwa spirituel mabakuyi capacity yanje y'impemu yara active na capacity yanje y'ubwenge abantu benshi barabambwira ko nzi ubwenge mugo umuntu ase twiganye mu ishuri tufate umuntu twiganye mu ishuri tutaga dusura kubonana umweretse ifoto yanje kamaze uti uyu muntu mwari gahe mushira y'umanyabwenge cyari mu bijuju yongera ko nari mu bijuju bikoye kugira muga umuntu wese twiganye yabandanije amurikirana nta numwe ataragira reaction yo kumbira yuko zubwenge mukanda bitse ko ishuri atari ko byari bimeze hama hari igipapuro cyo kwishuri fise cyo justify ko zubwenge ntacyo notora rero navuga nti agakiza karama yakse ku bwenge bwanje hanyuma bien sûr naje cyaragira umwete rero gusoma ukumviriza ibitabo nakuze numva Tupac Makaveli ntazi cyarico hama nkuze nkamenya ko Makaveli ari umuntu yanditse igitabo cyitwa Prince bikomeye abanyapolitike benshi bakoresha bareke soma ico kintu rero tuniro tuva tuyaze kumwenga bigi arazi ubwenge arasoma ibitabo bya tari bugabo nako kantu kuko ubuzima bwanje bw'impemu bwanzuye ego uno munsi abanyeshure bariko baradukurikirana abanyeshure bari mu buruhuko bariko barakurikirana Big Zoe muri Iris Exclusive mbega nakaye kajambo wobwira abanyeshure bariko bariga uno munsi na cyane ko hasanzwe havugwa ko uno munsi baheza amashure atakintu na kimwe basigaranye nka Big Zoe turaje kumva ni aho ubwenge bwiwe buva burya bwenge ko benshi bamuziko ego ibanga nobwira abanyeshure nyaheza kwiga yaranje primaire na secondaire azobiheza ashobora gusoma no kumva igifaransa n'icyongereza ahanshto ndabizi ko utazi ibiharuro bakudubuza utabizi ko bakudubuza mugabo wowe yaraje kuko ibintu byinshi by'ubwenge yanditse muri izo ndimi kandi yanditse mu bitabo biri mu video kuri internet wiba ku telefone kuko capacity zo guhindura ni ivyo uzoshobora kwiyigisha kunabivuze ku ishuri binakora kwiyigisha ivyo kugira umuntu wataye ku ishuri binakora kwiyigisha biguha capacity kugira ngo ushobore kumva kushima muri 50 harimo mu mekanisi harimo mu president harimo mu rogi musota harimo muganga harimo mwarimu harimo mucamanza mu marimo ariko bagisha mwese icyarimwe muri primaire natandukanya nka sibla ni kuvuga ariko guhama ushobora kuzokoresha kugira ngo ushobore gutora iki wawe ucirondereye mwigisha acazobigira ngo je mwigisha guha n'amawuti ushobora gukoresha kugira ngo tuvuge uti okay batuyagishirije hamwe twese mugabo
uyagishije inyoni n'ifi mw'ishure rimwe mugabe ifi kabiri sanse kuba champion mu mazi inyoni kabiri sanse kuba champion mu kirere zo capacity zo zikura he ifoko amawuti akangwa ku ishuri abara amawuti afasha ifi ushobora rero kwiga mwene babaho mu mazi hama ayo mawuti nyene inyoni kabishobora kuyatora cyo bwite okay ifore ko nigine babaho mu kirere nkoresheje zino wuti rege isigaye no kwizera yuko izo wuti zitangwa ku ishuri zishobora kugira ivyo bintu kabisa. Abanyeshuri barahejeje kudukurikira, bahejeje kumva ko uko bakwiye gukora kugira ngo bashobore nabo kuba boheza bafise canke ivyo bize bikabagirira bikaza kuba umusaruro. Mbega Bibiliya wize no kuvuga uri umukozi w'Imana, mbega wamenye gute ko ubwo bukozi bw'Imana uko kuvuga ubutumwa bikwiye guca muri gospel music usanzwe uzwiko? Jeri ibintu by'umuziki jewe sinaririmbye France zaburi yo kubiririmbiza I am self drop je naririmbye ko nafise ikintu nshaka kuvuga kandi au départ ntiyari jambo ry'Imana au départ yari naciye ubwenge igihe haba amagube mu Burundi muri 1993 sinarifise ubwenge sinarivuze gose mugabo narifise imyaka 8 rero sinzi tutupaso byari binini ku buryo naho waburi muto ivyari mushobora kurengana ko kumenga bariko barakina narabona kwiso passe quelque chose mugandi umwana mugabo ntashobora kubaza de toute façon mu Burundi sinzi ko birahibo generation nshasha Gen Z irasumwidegeje mwishira abazi bibaza abantu bakuzira hakana ibintu yagira ibiki mugato yebwe generation yimwe jambo y'agacerere naho byagenda gute no shaka kuba ku muvyeyi ngo umubwire iki cyo tureka kubaza ikibazo uko bigena ko sino no maso abavyeyi narabona ko nabo nyine biriko birabana batavye batahura nabo bumiwe mu bandi nashobora kubaza cyangwa umwana afite ibibazo igihumbi n'ijana mugabo ahoze hama musambire murana hafi cyane ko ari umuziki ufite objectif yo gushikiriza ingene ugenda n'umuntu nyene afite ashaka kuvuga si umuntu aryohewe ijana ku ijana oya n'umuntu vema afite icyo gusa icyo ashaka kuvuga no yaronsa akaryo kandi urasa uburenganzira bwo kuduza tono kumanura no kuja hagati n'ibiki numva ndose igikoresho vema gikwiye kujya umuntu yoba ashaka kwinjiza ikintu ahantu antuka nta muntu umwigeze yigisha abantu kwibuye risha kwinjiza ikintu ahantu araje forme yibuye akarabana icyo afite arona ko gishobora gufasha umuziki nawe udekuvye ko je kwivuva deur de fare nitangura kuririmba ndi umwana mutowe ko ari gutanga ubutumwa bwiza rero urumva mbanda bimenye uko naririmbye ko nafise message sinarimbye ko nafise ingabire urumva biraza gusandukana n'abandi benshi baziko benshi baririmba ko Afrika be urafise igikorwa indirimbo yitwa Gatanu Gatanu urashobora kuduha kapera yayo hanyuma ukaduha muri make icyo washatse kuvuga agapera yaba bigora ngaho reka vuga icyo nshaka kuvuga Gatanu yari mixtape n'ijars album canke EP mugabo yitwa Gatanu ikaba ari gitigiri qui représente ubuntu la grâce rero objectif kwari kwibutsa abantu yuko urafise ubwenge urafise ingufu urafise amafaranga uri mwiza gizwe cyose ikubw'ubuntu bw'Imana gusa n'ubuntu dushoboza kugira ivyo dukora n'amakapasite dufise twayahawe n'ubuntu bw'Imana ubutunzi ufise ubwenge ufise ngene usana ikintu ubuntu bw'Imana bugide gusoko rero kwari kugira ngo umuntu wese igihe azo ariko aragaragaza impumezi ziwe madomine hatandukanye amenye yuko cubahiro si ciwawe cubahiro nici Mana kubw'ubuntu je ndirimba kubw'ubuntu udandaza bikunguka kubw'ubuntu urimo bikimbuka kubw'ubuntu uri umukuru w'igihugu kubw'ubuntu uri umusoda w'umugenerali akomeye ne kubw'ubuntu uri umuganga uri umwarimu uri bikora kubw'ubuntu habamwe ayo mahoro amabamwe n'ikindi kintu ciza nkunda aho mu kwitega Imana ko kubuzi ko atari iwawe naho gumukabo ubikora nawo mutima wo guca umukate w'abana mugabo kuruzi ko ubuntu bw'Imana uhama witeze ko Imana intervene kubera niyo yaduhaye ingabire niyo yabuhaye kenge donc twese dukoresha ibo bicubahiro cyayi. Iyo ni indirimbo Gatanu ngana mixtape yose yari mixtape yari ku ndirimbo 10 yose yitwa Gatanu yashira urumva hama y'ibisizina ya album cyangwa ya mixtape. Mbega urukundo rw'umuziki wa gospel ukora rwavuye je biga kandi nyene kuri message nkuko nabivuze ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana rivuga ngo twasigiye ubutumwa bwiza bw'umwuzuzo umusubiza message ya réconciliation umusubiza hamwe abantu n'Imana rero nibutse yuko mu kuririmba ubutumwa bwiza
bishobora gusubiza hamwe abantu n'Imana. Ubutumwa bwiza nabwo ukaba ufise ububasha bwo gukura umuntu mu rupfu rw'ibihe bidashira ukamushira mu buzima bw'ibihe bidashira. Ijambo ca Pawulo ati nazavugiye Pawulo avuga ngo ubutumwa bwiza nibuntera isoni ko buzanira ububasha, ari ububasha buzanira agakiza uwizeye wese. Nanje natahuye ko ari ububasha buzanira agakiza uwizeye wese, ukamukura mu rupfu rw'ibihe bidashira ko zaho ukamutwara mu buzima bw'ibihe bidashira. Banshigikira babitwenga sishobora kupera isoni zo muri ivyo bihe bibe. Uno musi umuziki wa gospel uriko uratera imbere. Uno musi turabona indirimbo zishika art international, turabona indirimbo yo kwa CG no musigeze kure. Mbega Big Zoe abivuga kwiki, abona he gospel y'u Burundi uno musi? Hewe gospel y'u Burundi ahigeze ni heza gose, mugabo yahagije. Unaza ko ahigeze uno musi twe twahabonye avangos batashoboye kugira kuko habona ntihari ko bageze ngaha. Mu myaka 2022, 23, 24 abantu barabona igihe cyose bagumiye ahantu kuririmba ko imisi yose tarimo nabandi jenyene, abandi kumwe na CG agira buze Adani na Madi na Folo nama ndi kumwe nabandi bantu bakambwira. Kandi rero ico gihe abo bose bagiye kuvuga ubu murabazi hafi bose, nta numwe yarazwi. Yari no twaplayinze indirimbo ya Noel hal, hama muri ndirimbo harimo agira umuja mu macambwira umunsi uzanagira kurimba muri iyo ndirimbo ngo twese twego turibwira ne bwiwe umupeta mukuye ngo nitwatahura igituma muhozanye ingorane rabo no munsi. Jewe rero ndabiryohere ndabishimira Imana, mugabo aho Imana yanyeretse ni hanini gusumbaho biri no munsi. Mugabo nashaka gusa kuvuga ico kintu, nimba uri umuntu uri muri idea mu kintu kanaka, Imana yaraguteye iteka ryo kuba imbere, reka ko avansa weye, reka ko avansa ta muntu numwe ari ruhande yawe. Jana n'abatoyi bawe babona ivyo ukora, babona ingene ubikora, kandi waratomboye ukagira mukuru wawe akorera muri domaine ukoreramo, ugiye cyose agiye gukora akagusiga imuhira aba ariko ndiri biki. Rero mu Burundi ndazi yuko abo kantu ko mu muryango ushaka umushefu chef man havyo nkunda mbwa ndasenga ngo mu Burundi biveho, uteye imbere ujane n'abantu. Uranumva dukorera mu organisation bidoga ngo mu organisation yakomakomeye ngo umusenegal aronsa akazi ngo mezi 6 abahara abasenegal 10 muri iyo organisation, ngo umurundi aronse akazi nagomba ko ari principal. Ora mu myaka 2 nta murundi nimwe azobarazamo. Umwimana dufashe ikore inco kintu, si mu muziki gusa batandakarira ko muziki ko ari mu ndimo ariko ndimo bo bakora n'abandi mu yandi madomene bidoga. Ukorera mu kintu akaba ariho mwene wanyu mutoyi wawe inshuti yawe igikoreramwo, ushire hafi yige abone nukuri uwo wadugije ntigera gutwara ikibanza, kuko deja biruduza umuntu bisaba ko buri hejuru yiwe. To ani part principe y'Imana uduza abandi araduka, hamumanura abandi aramanuka, ko bari kwakoresha imvugo nyinshi zo kumanuka. Urumva rero numvuga nti ndabiryoherwa ko nabasije aho bageze bagira muri souls bose niki hama Victoria's team MTC. Donc ibintu bikomeye ni byiza, ndabishimira Imana, mugabo babimenye yuko urugendo rurabandanya. Rero twabikoze GMPH4C kera kuva 2011 12 13 muga exact bana twebwe twagenda turi umugwi wahana ingobo turi benshi, nabo ntibakora ikosa ryo kwikorana, ndakeneye ko n'abatoyi ba MTC, ndakeneye ko n'abatoyi ba Victoria's team, ndakeneye ko n'abatoyi ba Muri Souls, ndakeneye ko n'abatoyi ba Madina Follow kumsa bice bibandana. Mbega Big Zoe nde muririmvyi wa gospel afata nk'icitegererezo? Apollinaire kubera umupapa biturimba umuziki usa, mugabo yarakoreshejwe mu kuvyara igishasha. Rero novuga nti ndemera ndakunda Imana yamuzanye mu gihe gishasha. Twarigeze gurana ikiganiro na Apollinaire ariko arambwira abasigurira ku isengero ko bagira batangura ivya worship bakari nta worship yabaho, nta groupe de louange yabangu iduga imbere ngo itavuga ati reka turimba indirimbo hama abandi bose baje mu isengero babakirisa imbere mu isengero baririmba. Hari amakorari, haraduga ikorari ya mbere karimba indirimbo 3, akaduga ikorari ya 2 ya 3. Ateretse turabibasigurira ati baratugwanije bose navuga ati na worship barayigwanije. Ndumva yuko nawe nyene urumva natwe twaje nanjye muri generation yaza ko yazanye rap muri gospel abantu batavyumva. Rero mpora numva umenga ndi nyuma yiwe hari cyo no hakura kubera imihamagaro yacu ku ntango yayo yakwa gusa bose.
Big Zoe arazwi mu muziki mpimbazamana mu mudiho wa hip hop rap kandi arazwi. Mbega uwo muziki uramutunze? Umuziki urantunze mugasibo. Ntunzwe n'uwantumye kuwukora. Mugabo atunze cishije muri ivyo nyene yantumye gukora donc umuziki. Igitunda bivuze uko si kugira mbe ndatanga inyinshi ari compliqué gusa ni straight on ndabikize. Yabigize ko abaririmbyi benshi barakunda gutanga iyo nyishu ya umuziki urantunze. Yensur kugira badefend umwuga wabo kandi ndabumva n'umwuga wanje nanje ndawuba. Mugabo nuko umuziki hari ikindi kintu giteye uburoho kuruta amafaranga no kuvuga ngo biragutunze kintu cyo kumenyeka. Rero umuntu wese ari hanze akubona kuri television yuko gutumira kushiri wabo nibiki ndamwe araza gushaka kuvuga ati kuko nzaho hantu ucyongeramo kamubwiraho ho yuko ivyo biguha amahera arico gituma wambara ukuriye cyo tumugendeshiri ya modoka lelelele yacho ati zomenyekana ndagendiri ya modoka baza biriya bintu bigagira na je no bishobora. Mugabo ugasanga harimo kote imwe y'ikinyoma kuko haba bari barufani barafise felicite yabo ubu basigaye benyuza bakavuga ngo no gufakinga life kera araje amaterime ngo kwifunga kugira ibiki ibintu nk'ivyo. Je prefera kuvugisha ukuri. Eske umuziki wotunga umuntu? Oya. Apana oya. Je umuziki wanje butarimo mission ubontunze. Yaba ndirimba gusa nsenga biri kuririmba. Ivyo ntunze hari abutunze ndavyemera. Mugabo ni waza mu muziki kugira umuziki ugutunge. Je te propose kwanza kubosa ku gituma je umuziki kuruta kubosa ku muziki wawe. Kome muri profane babivuga murabibona. Imyaka 5 muri ko mubiriza naka après imyaka 5 bata disparesheje egafe kubera iki baza kora fame n'amafaranga avec zero mission. Cyo muri gospel no munsi nimba dudumara muvuga muri 2020 cyo musacaha nimba bigi yaragira interview muri 2020 kuno munsi aracaha bagira baraje bari nga pour rester. Victor Esteem sinabakera gose ngabo batanguye 2016 2017 ibavise concert bashakane kandi no irasiba na rimwe. Difference ni mission. Uburundi buriko burakora ku mbonokazoza igira iti 2040 Uburundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere. Mbega Big Zo abona he gospel muri 2040 mu Burundi bwifashe? Bamwe mu migwi ya gospel hari mu Burundi ikomeye yitwa Muri Souls irafise intumbero yitwa ngo change the playlist. Windira playlist muziki w'Uburundi kandi ndabashimira barabigeragaye kandi babigejeje kure bike ari bashasha hari imyaka 2 baramara bariko barakora. Rero je nibaza yuko simama mvuga vraiment ngo ndayibona hana handa bicape mugabo ndabona igitigiri kinini cyo gwaruka kiri influence n'umuziki w'Imana. Ngo dugipigire kiri influence n'umuziki w'Imana sikugira batambe gusa. Umuziki urimwo gutamba ugasije bizijya mbere urimo amajambo. Mu majambo y'Imana na majambo afite capacity yo kurema. Jambo rihamagara bitariho bibiri urikabaho. Rero ndabona abajene birotrukiye mu kanwa k'abarundi benshi uziyemo amajambo mazima yaciye mu muziki batazi nigena ayo majambo baya. Batazi nigena amajambo baya meye. Nimba no munsi reka dufate ijambo riharawe rivuga ngo ahanihe. Ni jambo ni motivation. Ni narabikoze mwaranci intege mbase nakiti intege narabandarije. Ijambo ryoshe kumva. Mugabo ni production yagira. Agira indirimbo iri negative nayakora. Indirimbo iri mu gitutsi nayakora. Indirimbo iri mu amajambo atesone nayakora. Ni kuvuga ndibwira nti surema kubiri rya ndirimbo yakiri kubiri si positive kugeza kuri rya niveau. Harimo contribution yagira. Harimo contribution yagira. Kwizindi ahora agira ahora ari mutuntu. Nimba iri positive kugeza kuri rya niveau ndavuga nti power ya gospel ubu umva deja harimo nagira ariko arabihagarara muri production. Hanyuma n'abaririmbyi batandukanye kandi bakiri bato donc umwanya muremure wo gukora nka basije n'abantu ze n'abandi bose. Donc navuga ni gospel ifise kazoza vraiment karishyure pe. Ubuntu bw'Imana kuri bo cyo giporo. Watubiye kumaze imyaka irenga 25 mu muziki. Mbega Big Zo yovuga ngo ahanihe? Cyangwa harigeze igihe ukavuga ati ahanihe? Hewe oya
n'ubu bivuga nuko gusa rirya jambo barivuga babwira abantu, je sinorivuga ndaribwira abantu, rivuga ndaribwira satani canke ubwoba canke iki ngapana abantu bese, kubera je narakijijwe ndirimba rap amashite mwisenge, umunsi umwe dudarambwira ngo rero ngo rutantiye muri veye ngo uzoririmba, ndamubwira ndirimba iki ngo uzorap, je nakijijwe rap no mu isi bakibona nk'ibisatsi, yavuga nk'isebye byo bari biki ebana, ubwo urumva yari umuririmbyi mukuru, yari umwana wa pasiteri, abaye mikro je ntabwo banagira muka sinabyumva na gatoya, mugabo hagati aho safata umwanya wo kubisengera, afashe umwanya wo kubisengera bw'umuyera rero mpa iriyerekwa ryose gushika tugezemo no munsi rinunze uhabaye za H4C za free beat zandi habaye bitandukanye. Rero abantu benshi baratugwanije ugenda bitsi ko batari bo, iri influence ya sekibi y'ubutamenya, nico gituma je ahani heno bivuga igabo nyimbo no munsi yari concert nka za Kainos, hari n'ibyo hari nka ba CG, hari Miri Souls n'ibiki, hari MTC, hari ibintu bitandukanye za Redemption Voice n'ibiki, novuga ahani mugabo bigira satani ko harimwe riteze yuko abantu barapa gospel yafire bokorera Imana imyaka wongiye. So ndirimbo ya mbere twasohoye ya GMP ari muri 2006, donc uyu mwaka uza album gospel zibekwije imyaka 20 iri kirakora non stop, nyuma y'imyaka 20 kuko Imana yakubwiye abandi bose ntibacumwe, ngabo kikaba kigihari ahandi heno havuga. Redemption Voice, Prince Mushindi bavuze iki kuri Big Zoe? Hewe Redemption Voice na Prince ni batari banje bantangaje, kubera bose neza ko Redemption Voice harimo na moto wanje kantu tuvukana, narabonye batangura atabyunzi ko baririmba, hamusi umwe ndabumva ko bagira akapera bataraje no muri studio ari gitangaza, ngira ngo Redemption Voice zirabe sore bati album imwe akapera, aho nabibwiye mu ko nariko ndabesha mugabo muri album zabo bagenda barashira mu ndirimbo imwe murashaka kubyumva. Rero ni ibyishimo, ni fierté, ni iki ama Prince twarahuye arapa neza, ni iki none no munsi no mugisha jambo ry'Imana n'ubu mancereje mu ishuri, uniga mu ishuri bwiwe. Rero ndavye Prince umuraperi yakomeye, ikintu byose n'umusaka barumwigisha, bakurikirana programme tuma dukora iminsi kwa gatatu twa send na murongozi wayo baraba abajeme amajana 450. Rero ni ibyishimo bikomeye Redemption Voice uri visi yose, bagira concert muri Canada kakirina yana kujya mu Birigi kana kujya sinuma nicyo nabivuga ko vraiment ni iteka. Hoba hariho abaririmbyi mumaze gukorana n'ubu ukicikugura muri uwo muziki musanzwe mukora? Cyane nakoranye n'abaririmbyi benshi vraiment, nakoranye n'abaririmbyi benshi, abaraperi nk'aba Fabiro ni umuririmbyi afise flow ariko ararapa iminsi yose. Niwe ukicikugura? Oya maze ko aragoreme, sinshobora kuvuga umwe mugabo nimba ndamuvuze nuko ivyo yagize byukuri byankoze ko naho yogomba Fabio nayo yogomba akavuga ibintu tumva mugabo afise capacité yo kubisoro kabuti. Okay, andi ko Fabio ngiyo rap abantu flyinikiye no yeshoboka, iyo rafano ribahinikire nishoboka. Rero akaba ari abaraperi nka ba Malaki ashobora kwandika kavuga uti hamwe bicaje muri kwe niyo mwanya wanditse mu byo bibi cyangwa rubisanganye wigirishije kavuga wakwigira randitse arabara muri bashasha ariko baraza muri follow na Madi arimo umuhungu witwa Madi nanye no muraperi nitahuri. Rero umva reka ngeze ngaho ku baraperi, hanyuma abantu benshi baramuze muri ibi harawe witwa CG wa Komsa, mugabo CG performance ya live ariko ari public guitar CG muri Komsa nundi muntu n'igitangaza. Yego rero hamwe n'aba superstar rero barabahinga gose, ndamaze gukora indirimbo Arias muri studio, narakoze umwanya muri atarashika yari indirimbo yiwe acashika ndi mu guheze ivyimviro bibiri bitatu gusa indirimbo yahindukiye yose ifashe indi sura. Rero ndavuga nti reka ndarupirize ngaho sino hariho aba musicien baza muri studio akamenza aba producteur nka Koni ko zikundira ibidiri birahindukira yumva kumva kudira ibitero bwo kuvuga ati bintu zakotera kwa kaje biri kumva bien sûr ndamushasha agira
haciwe y'ikirundi gushika no munsi indirimbo yose ubu naho yokuramo logo mu ndirimbo abantu bavuga ati indirimbo niyagira yayikoze. Rero wansavye umwe mvuze benshi sikosa ryanje mu Burundi turatunze. Murakoze cyane. Mbega kugeza ubu abakunzi ba Bigzo bitega iki muri 2026? Urabona ko turi mu mpera z'umwaka. Hewe ejo hari umuntu yanterefone nyambwira ngo simaze cyo gusohora indirimbo, nundi yanyandikiye ambwira warahevye kudutamwo. Kirenze ku munsi w'abantu nyene bazondambirwa areba ko bisaba. Nazi hari batayi banje benshi maze imyaka myinshi ndabigira. Nzi ko bazohagarika mbwa mbona batarahagarika. Neza ko nasohora irya nyuma muri 2026 bazohagarika. Umva ngo bazobandanya. Rukuvuga tuvuge ko Bigzo agiye guheba umuziki muri 2026. Guhagarika umuziki. Oya, umuziki none ushobora guheba mugafite itri tempo irashobora kuzogabanuka. Mugabo urumva imbere kwigabanuka saa je nagira two turakora album. Turamaze ko ndi mutarizi ke dushikindwi. Cifuzo nuko muri no mwaka yasohoka gabo yashaka turarondera akarangi kayo zabere twakoze ziryoshe mugabo turazumviriza tuvumenga ziri common nta touch nshashiriko turarondera unimba yora sampling umuduri tu sampling donombo cyangwa inanga mugabo tuzane kandi mvagira ari creative gose kada gomashaka kurondera mu bintu by'ikirundi ntaje kurondera mu by'ikizungu ndarindiri niya torirangira ishasha kambwa tsirangi naritoye boom cyo dukora mugabo yego turakora no kuri ntantu ze 2026 nibaza yuko meme ku ntango y'umwaka donc ku ntango y'umwaka dutangura projet twaye kubo Yesu kuri bose ni mbere ndayibuze abantu benshi barambonye nambaye umupira wanditse ko Yekubo Yesu kuri bose iyi projet twakoze irimo barapere ba gospel 15 dukora indirimbo zitanu doki muri gacira ko batatu baza ko ariyo izotangura umwaka hanyuma ivya Bigzo biza mu nyuma kuko urumva na Yekubo igenda birongo nyene cyo bikugwa munsi ya kuri beat nikumva bishe bingaruka ko gose mugabo mwitege abarapere 15 bien sûr kone biboneka yuko meme na urban gospel yakuze gose yanakomeye hama muvigene bameze mugere bindirimbo mu divyumviro hama cyeze shingaruka mu nyuma munyemerere na majena manitore na banje guserva abandi sinzi kigenda na jenyene yego Oro basi nari nicaye iminsi yose kame ngo bari indirimbo zitanu zakozwe zakorewe video niki yego murakoze cyane abarundi n'abarundi kazi barumvise ivyo Bigzo arimwo rero nizihe mpanuro kwerekeza ku bakunzi baba basanzwe gufata nk'icitegererezo ku bakunzi basanzwe bafata nk'icitegererezo impanuro yanje no sini impanuro biradoye yuko ari imburi nk'umukirisu agerageza gusoma ibihe ibaza ko turi mu bihe vya nyuma ibihe vya nyuma ntibisigura ko je tutazovyuka so bisigura ko kera baravuga ngo ibihe vya nyuma barashaka kuvuga ngo rero twavuze ibihe vya nyuma ngo mukabumaze imyaka 10 mubivuga ngo ibyo bihe vya nyuma ni ikirintu nze mugabo nuko inyuma ya buno buzima hari ubundi buzima donc mubeho ibintu byose ukora bifatanye na buno buzima bw'uno munsi gusa uba uri kurihenda cyane hanyuma urashobora kubutizera ko inyuma buno buzima ari ubundi buzima ari ncabwenge y'umathematician twa Pascal yavuze ngo abagenzi b'icabwenge ko aramutwenga usigaye yizera Imana ashobora ati cyo Imana igituma nayize intana kimwe abana bimpombesha ati mugabo rero nk'abanyabwenge se tuje mu biharuro ati umunsi basanga inyuma ya buno buzima bijya bajya bizera bavuga nivyo harimo ivyo kuja mu ijuru n'ivyo kuja mu muriro umwe muja mu muriro je no ja mu ijuru kure nakizese ati umunsi bapfuye tugasanga ugenda bavuga sivyo kira mwe mwese tuzoja hamwe terese mba kwizera aho bihombeshereza kuize no kwizera muri buno buzima kubaho wizera Imana winyegeje muri Kristo birungaka si question y'idini oya ikesyo ko bifise inyungu inyuma ya buno buzima ari madini yose ari kwisi aravugira ibintu byo kwizera gaho yaki ije inyuma y'ubuzima ije inyuma y'urupfu ebana aho niwe n'Imana yawe oya je ndabikubwiye akiri kare ije inyuma y'urupfu si wowe n'Imana yawe ije inyuma y'urupfu Yesu yarabiciriye inzira ari ubuzima inyuma ya buno buzima ubuzima budashira umubabaro ubuzima budashira umunezero
inzira nayo ni imwe, ni Yesu. Aco bipfana n'idini na rimwe, bigifana n'Imana, inzira Imana yatanze yitwa Yesu. Urakoze cyane. Big Zoe ari mu mavideo gose muri kino gihe na cyane cyane ku rubuga Facebook. Mbega zihaje gute? Inspiration yavuye he? Yokudaje bamaze amajambo menshi ni haraje internet, hanyuma abantu benshi turayibona turisamaza tuyigira yo guscrollinga gusa turaba avec le temps tuza kurealiza yuko abandi baje barahadutanze kandi bazana ibintu bamwe juste vya divertissement, abandi bagashira ku ibintu bisambura bati turasoma kino kibanza abantu bose bakiriko, abantu bose bafite amatelefone bakora ibintu byica gusa. Mwe mutekeye ubuzima muri mwebwe ndiko murabutaha, namwe mugiye mu bascrolling. Hari umugenzi wanje yarambwira ngo uzokomera kuri umuntu w'akamaro kuri internet ugihe wavuye mu ba downloader ukaja mu ba uploader, abantu bashira ko quelque chose babihasi quelque chose cobaka. Rero ambwije jambo acarambira ngo n'ibintu byose ugiye kuri internet ugiye ku download uracari hasi gose tuga hejuru ja mu abashira ku ikintu abandi bazi gutora. Yego rero nuvuga ndi ijambo ryamutije n'ibyo yambwira umugenzi wanje twagiye coach kile. Rero ne yambwiye akantu ka upload na download ndavuga nti urakoze go hamwe zero no gucaba ko ari umugambi w'Imana nyene yikoresha amajwi menshi giri nkangure. Yego nizihe ngorane Big Zoe amaze guhura nazo muri carrière yiwe musicale asanga atangiramo ubutumwa bwiza? Ewe jewe ingorane nyamukuru nizo kuyaga n'abajene kubafasha gutahura ku muziki tari nimba waba inspire na jewe nashaka gutahura ko muzika atari umwidagaduro. Urumva kiri muto ico cyo gukayangana, ico cyo gutesa abakubona bagutumira kushiri wabo bana bashushe ryari bazota bambigi bazoza bagira zabande akumva nawe arashaka gushuhirwa uko mugabo agaceza ko kuyagisha ngo umuhanuye ugasanga oya office zindi ibyo bintu ariko akora ubona ukundi ni mission, ni objectif, ni nombero, ni kubaka si wewe nabandi gushira abandi imbere no gushirwamo iby'Imana imbere no kuzana ijambo ry'Imana no kuzana umuco no kubaka ibintu bituma abandi bakomera pana ibintu bituma bikomeza je nabikoze ugasanga nyine ari yo komba ivumwe bashatse kumudepuraja kumwenga ntushaka kwaza ibintu nk'ivyo. Rero nuvuga nti nizo sinuvuga zangorane z'abatabitabura ibintu byose bose batabitabura. Urumva bamaze imyaka myinshi batabitabura bandabo aba ubu nkitangura ndi muto nari nkeneye abanshigikira hunga kuze arabaza kudondera ko kudabashigikira bira babikore no kuburi bonovuga nti nibo duhura nabo kenshi sinabakuze batabitabura. Mbega Big Zoe arafise abafatanya ndiko manager rero nagize kumugira ubwo ashimbarutse kumugira mugabo ndamukeneye 2026 ndamukeneye kubw'ibikorwa byinshi sinashobora je n'abanci kumubesha nade nibyo sinemera byaba binanira 2026 byo ndamukeneye nimba rero mu ariko araturaba yumvume sinene yuzana amahera pana w'amahera ene gusa umuntu ashaka kunterera umwanya wiwe n'ivyumviro amahona ashobora kugenda kahangira iby'amahera ntaco byamera ntakifeya. Big Zoe asaba iki leta? Bazotugirira umushikiranganje wa culture atavanze no sport uza wakoze gose. Kuko culture ni ikintu gikomeye. Ibihugu gushika no munsi reka dufata akarero nko muri Congo ni igihugu igituma gushora munsi kiri mu mitwe y'abanyafrika benshi gose ikora culture yacu. Tono munsi nimba Ubushinwa tubuzi ntimubuzi kubera mu Bushinwa hari ama-etage hatari umuntu ufise abagenzi bagiye bapere muri zigwanje n'ibikiwa yayo mazi kubera culture yabo ya karate n'ibiki babishize muri filime bakabishira makuru. Mugabo twebwe n'iwacu dufise culture nziza gose isa neza. Igihe ingoma z'Uburundi zigaragara muri Black Panther abonye kuntu uga kubera byaragize fse bakora twebwe tutabikonta ko indire nk'ubu igihe ingoma z'Uburundi zigaragara muri Black Panther iyo tuca tubabwira tuti ebana mwadishize ngo mutadusavye mugabo mu ya kabiri turemeye muzozishiremo mugabo muzozishiremo par exemple bambaye babwita ubugwebero ziya muzo bambara ko aravuze ngo yende nk'ubu Black Panther ya kabiri hagaragara bajyana ko avuze ingoma bambaye za hose za rouge vert blanc ihane nyarahari
effet byari kugira byari kuba binini peut-être même ngira ngo byari kuturepresenta kuruta ko par exemple visite Rwanda represent u Rwanda ndavuga ati ivyo bintu bambaye n'ibiki Uburundi yebo ari boom byari kumva n'abantu benshi ubwo rero culture ni ikintu bise capacity yo gushikana abantu benshi gushikana igihugu cacu kure kubijanye no kumenyekana meme n'uburemere bw'igihugu kuko ico bishikana kure ururimi izina ry'igihugu n'ibindi bintu bitandukanye abantu bakavuga ati hano hantu niki bakaza kwatembera akaba bamukerarugendo n'ibiki ibintu nk'ivyo donc kubwanje habonetse mu mushikiranganje wa culture kuri akora ico cyonyine bikaba ubu wa culture umenga afise na sport ngaragiye muri kindi kintu urumva ngaragiye muri kindi turonse vraiment wa culture gusa je dufasha gose kuko culture yashikana kure ibugu ubwanje bongera kubona hajya ahantu mu makartier yose yasa nebo kuri zone kera kuri zone nimwe hataba hari club y'abatimu cette fois-ci club kuri zone habayeho club y'abatimu kuri zone yo mu Ruyigi sinzi gutandukanya intambo ku ntara bijanye mugabo mu Ruyigi akaba ariho abantu bagira gasimbo canke mu cankuzo bagira umuyebe ku buryo ukabuzi yuko ugiye kuri zone chaque mardi baza kubona ikintu kanaka kiftirere representative cyawimvira wowe cyane muri sare batamvye bagakurikirana imbere ya ingoma zikabisa umuyebe bakabisa umutsibo bakabisa gasimbo bakabisa kanyarusizi bakabisa amayaya ubazi ikintu cyose bakurikirana n'ibyo nzi byose ushobora kwibaza ubwo bizinemo ubwo bwiza dushizemo effort yo kubwe exporta tukabutwara nayo ugomba ko ari kira ambassade y'igihugu yiduserukira yiyaranje yorganize evenement culturel itumira abantu muri ico gihugu kuza kuraba exposition ya ambassade y'u Burundi muri ico gihugu isura y'u Burundi yo induka kandi neza kandi mu bundi buryo kandi iyo sura Burundi twarayamanye mbere sije niko ndayikreya cyo bisa neza jeudi ushikuno musa hano abantu bavuga ingoma imbere kuri zone buyenzi ni uko marike kaburimbo naho burenganye gusa cyo bibona ushikuno musa hano hariko aravuga ingoma abarundi bacahagarara n'imyaka bamaze bazumva cyo bibaza mu etrage tumaze imyaka tuzungu n'ingoma n'ishobora kuvuga ngo urengara cyo wibaza umunsi woca ahantu abantu 30 tampaye zansata kwa tamba intore yitwa intore right yo nina kwarira donc lakini mshana bya kifiri ko bwanje byo gira impact nini ko siko biwo umuziki twarabize umuririmvyi muri East Africa yitwa Kidumu n'imyaka komeye mugabo twebwe itugeze tugira icyo tumukoresha igihugu donc yamye yidebrouiller bamutumira mu bintu itugeze tugira icyo tumukoresha nk'igihugu ku bwanje avec periode yaramenje n'iki ivyo yaba Kidumu yaza gucika projet national yari kuja far gose gusoma ho bari akajambo wumva utogenda utobwiye abakunzi ba Iris exclusive n'abakunzi ba Iris news muri rusange reka ngobe mbere kuri Iris merci beaucoup muhora ndabona gose kuri Facebook bisubura yuko murakora no kuri mwani bahezagire hama ataka amahezo yose amahezo yose kuko mu Burundi raga tendance ka Facebook gakomeye ni byiza mugabo ifoko tuje no kuyadimarizo yose nze naravye Facebook ava YouTube imbere ko dukora ikiganiro kuri foro ndabona nyene video zisa ndabona kari hariho abantu ari nyuma yabyo bifise ku mufima ndazigira mu video ko bidarakaye hama abakunzi support mu Burundi ibintu byinshi biba ndabizi abarimo kwidebrouiller kuri pourcentage nini gose abarimo gupambana no kwimenya bro so ushobora kugwa kuri kino kiganiro je niko ndabivuga raba ivyo bakora ni vyiza support ushobora gushira nk'amafaranga ushaka kufisa ivyumbiro ushobora kuba dominiary yose irimo gasongoro cyo tanga gitange patana mu mugongo yijanye cyo terambere amaterambere mesanze gira mu Burundi yavuye mu gufatana mu mugongo ifate mu mugongo hama jewe akajambo kanje kanyuma ni Tuzo kugira dusa twese tuzokoma dutandukanye kugira ngo ukore ivyiza ashoboye nanje nkora ivyiza udashoboye idutandukanye kugira ngo ni wakora iciza kintereje ruzihama ndakugwara kudasa kwacu ubwo butunzi bwacu birakondera ko dusa kandi kudasa niko mvuga kose kuba kujiboha no konda buzobe n'ubwiragure iriba bitangora nzashizo mu Burundi z'amazuru zidashobotse umwisi je siniremye nawe wiremye kandi sije nakure
ingene usa n'ingene nsa n'ingene izuba ryanje ringana n'iryo ringana je naco nabigize musa mugabo hari ikintu indani muri we Imana yashizeme sohorera ico umuntu yakoze umutaka nama ndawifuka sinzi ubwoko bwiwe hano hantu picaye sinzi nyene sinzi n'ubwoko bwiwe asa neza ameze neza ikawa iraryoshe je ngowe neza nanje ndamushorera ndenda kugira iki eka gutakaza umwanya ntituzokwigira dusa tuzokwigira utora aho wawe nyine nanje ahomba je nyene ahubwo exteriorize ubutunzi bwawe isoko ryawe niyo ryatemba rikadudubiza tuzovoma tutafuraba uzo uri gusohora ivyiza nanje sohora ivy'iwanje nawe uzuvome gira ico ndakumariye gira ico umariye cyo gituma abarundi bakirija muri bwa ngo imigenderani bimwe bivyuwa ukabitora ibindi kati wanje ukabitora ndagukeneye urankeneye ukusa kosi ukonsa kosi ubwoko bwawe bwari bwo bwose ubwoko bwatumera bwo bwose Bigzo tugushimire cyane hewe nakoze gose tubashimire cyane mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kuri micro yari George Ineza behind the camera yari Mr Rogers tubatumira kandi kubanda mukurikirana imbuga zose za Iris News George Ineza dusubire mu biganiro byacu byo hanyuma